Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti pamwanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyuma Rudende Isange TV. Chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho merereye. Bimiteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza rurimi rw'ikirundi. Nikolomba kengurukiri kandi mbaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha akabara amakuru nace cyane rero araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira n'ubundi kubiko biravugwa ngaha mu bitaro vy'akarere vya Gitega aho wahoza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni arwariye. Alengiyome Bunyoni kwigenekerezo rya 9 gitugutu y'umwaka nibwo yajanwe ngaha mu bitaro vy'akarere vya Gitega kugira ngo bamukurikirane barabira hamwe uko amagara yiwe yoba ayifashe, na cane ko Alengiyome Bunyoni bivugwa ko yoba yararwaye indwara y'igisukari. Kuri ubu ngubu rero Alengiyome Bunyoni amagara yiwe ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko mukuru w'igigo cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere hakabajanye amakuru cyangwa se akaba ashize amakuru hanze ngo bijanye n'urupfu rwahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni, akavuga ko kuba yapfa ngo byaba biturutse ku ngwara y'igisukari bamusanganye ngo cyane ko ngo idashobora kuzokira. Naho mu yandi makuru abasirikare banse gukora rwa rugendo rw'igihano barapfunzwe, abandi nabo ngo bariko barahereba igisoda. Abashoboye gushika ikinyinya nabo bari mu buzima utoroshe. Uyeze ubu babasirikare bava mu muzi ku muzinda n'amaguru baracari ikinyinya mu ntara ya Ruyigi yahora, bavuga kandi ko bari mu buzima butoroshe. Tubibutse ko bavuye mu kumuzinda mu ntara ya Bubanza yahora ari abasoda 506 urugendo rwabaye rurerure. Umunsi wa mbere baraye Imwaro, wa kabiri barara Igitega, umunsi wa gatatu bageze mu Ruyigi bamaze inabi cyane. Bamwe ibirato byarabariye barata bacitse bagenda anamaguru masa. Bavuga kandi ko kumuzinda babwiwe ko bazozunguruka Uburundi bwose, ubu bari ikinyinya aho barindiriye amategeko mashasha. Ikibazo nyamukuru bavuga kandi ko bafise ni icamazi. Ku munsi w'ejo bavuga ko atanima ry'amazi bigeze baronka. Bavuga kandi ko no gufungura bafungura badakarabye kuva bahagera ngo ntibaroga. Bavuga ko nyene kuva bahagera bataroga kugeza na n'ubu ngubu. Rero nyine ikibazo c'amazi kikaba acarabaye umuzi. Bavuga kandi ko bafungura badakarabye kuva bahagera nyene ntibaroga. Bavuga kandi ko bari ahantu hari imibu myinshi cyane ku buryo abatari bake ngo bashobora kuzoba bagwaye vuba. Hari kandi abasirikare boba ngo barase gukora urwo rugendo rw'igihano. Abase kurokora urwo rugendo kuri ubu ngubu bakaba bafungiwe mw'ikambi ya Muzinda. Haravuga kandi umusoda apfungiwe Ingozi kubera yaciye hafi y'urugo rwiwe aca asimbira kumuhana kuramukanya n'umuryango. Asaba rero abasoda barakeka ko hariho bagenzi babo bahisemwo guca baheba igisoda mu gihe bari bakiri ku rugendo. Ishavu ry'abasoda. Hari kandi abasirikare batwandikiye ko ngo kubera ishavu batewe n'ibi bintu ngo biteguriye guca baheba igisoda, mbere ngo nayo mafaranga babafitiye bace ngo nayo bayaheba. Aba basoda ntibashobora nko kumva ingene barungitswe kugwana imyaka 2 muri Kongo bakagorwa bidasanzwe, none ngo bageze aho basaba amafaranga yabo bakoreye bagaca bahabwa ibihano. Bavuga kandi ko baheruka kuronka amafaranga yabo yo muri Kongo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ni ukuvuga ko baheraniwe amezi ashika 9 ntibumva kandi ingene amafaranga bakoreye muri Somalia akaba ndetse ngo haciye imyaka yose
bavuyeyo nayo ngo bakaba batarayahabwa kandi ngo bakumva ko amafaranga yarungitswe kera mu Burundi. Icaha kiri hehe mu kuba abasoda basabye amafaranga bakoreye? Ikindi kibabaza cane abasoda ni ingene waje ngo kubaha ibihano ari General de Brigade Elindi zigiye batazira muzinga yahoze atwara muri Congo. Bavuga kandi ko yabadoteje kabiri bakiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bamwe arabapfungisha bazira ko ngo base kubandanya biyahurira mu ngwano badatahura, aho ngo bisanga bahemukirwa n'abo bari bitwa ko basangiye urugamba. Bavuga kandi ko Muzinga yagize kubarira amafaranga yabo, none ngo ni nawe agarutse kubahana kubera ariko ko bishuza utwabo. Abasoda bavuga kandi ko bifuza kwivuganira n'umukuru w'igihugu ngo abahe umuco ku kijanye umukuru w'igisoda ngo abahe umuco ku kijanye n'amafaranga yabo bakoreye. Aho ngo Kinyinya naho nyene ngo ni naho hegeranirijwe b'abasoda bari bafashwe na M23 ndetse n'ihuriro rya AFC. Abo basoda batuyagiye ko basanze abasirikare bari barafashwe na AFC M23 ngo begeranirijwe aho Ikinyinya, aho ngo babazwa amakuru yose ajanye n'iyo migwano. Bakongera kandi ngo bakaba bariko barahabwa inyigisho zijanye n'iperereza rya gisirikare, kumbure ngo mu minsi iri imbere nabo ngo nabo basirikare bagiye gusubira kurwana ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ngo nk'abatorotse kugira ngo baje guperereza. Abasoda bavuye ku Muzinda bavuga ko baterekuriwe kuganira nabo bari barafashwe. Mu minsi iri imbere kandi abasoda n'abandi banyagihugu ngo bo kwitondera ibiganiro bazogirana n'abo basirikare bari barafashwe, na cane cane abo ngo vyoshika bakabwirwa ibijanye no gufata umuheto, ngo hari benshi bashobora kugwa muri uwo mutego. Umusoda niyubahwe. Abasoda ntibababajwe no kuba barakoze urwo rugendo, ntibanababajwe kandi ngo no kurara mw'ishamba. Bavuga ko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bakoze ingendo zisumba ngo na ruriya bakoze, kandi ngo baraye hasi kurusha ngaha. Basavujwe cane ngo no kumva ibyo barimwo ari igihano ngo kivuye ku kuba basabye umushahara bakoreye abagenzi ngo babo bakanabahasiga ubuzima. Turasubiyemwo umusoda no kubahwa ni inzego z'igihugu ziriho kubera zikingiwe n'abasoda. Abanyagihugu bararyama bagasinzira kubera hari abasoda babitangira. Umusoda ni inkingi y'igihugu, nahabwe iteka ryiwe uwutubashe amafaranga y'abasoda nabe ariwe ahanwa. Naho ngo abadashaka gukora iwabo ngo bakishinga amarigara bagiye kuja barajanwa mu bikorwa byo kwimba ubutare kandi badahembwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafadikanyije kuri uyu wa gatanu n'intwararumuri rw'amahoro mu bikorwa by'iterambere rusange bimurikirwa n'urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 19 muri komine Tangara mu ntara ya Butanyerera. Ivyo bikorwa bikaba vyari ibyo gusiga isima mu nyubakwa y'ivuriro rya Mugiranmeke. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza icesi abenegihugu ba komine Tangara, musanteri wabo mushasha Jean Pierre Ndikuryayo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko urumuri rw'amahoro ari ikimenyetso c'amahoro kimurikira abarundi mu rugendo rugana iterambere, ngo rukanamurikira kandi indongozi kugira ngo zibe umuco w'abenegihugu muri iyo nzira y'iterambere. Akavuga kandi ko indongozi ariyo mboneza ijejwe kwereka abenegihugu ico ngo bakwiye gukora kugira ngo batere imbere. Umukuru w'igihugu kandi Evariste Ndayishimiye yahamagariye musanteri wa komine Tangara gukomeza amahoro, kurwanya akarenganyo muri komine arongoye, yongere kandi abe umuhuza wa bose.
ku bantu birirwa ku marigara batariko barakora ibikorwa by'iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko bazobajana mu bikorwa byo kwimba ubutare ngo badahembwa mu ntumbero yo kurwanya ubunebwe. Musitanteri wa komine Tangara Jean Pierre Ndikuryayo yiyemeje kuzobera umusuku mu buvukanyi abenegihugu bo muri komine, gukomeza ibikorwa by'iterambere na cane cane kugwiza amazi n'umuyagankuba kugira ngo bazongereze uturere turonka amazi n'umuyagankuba. Iyo ndongozi kandi inshasha ya komine Tangara ngo azoteza imbere kandi ibiterwa njabuka amazi hamwe ndetse n'ibiterwa mbumbarugo. Kubera iki umushikiranganji Kariniya Mbarushimana yigumira mu gacerere ku bibazo bihanze abarimyi? Hari ibibazo bibiri abarimyi baguma bagarukako: amafaranga y'ikawa bataronswa, ibibazo c'ifumbire. Bino bibazo biramaze amezi bibazwa, ariko leta iguma mu gacerere. Abarimyi ntibatahura impamvu umushikiranganji abijejwe atagira ico abivugako. Abarimyi b'ikawa bazohembwa ryari? Ikawa yarashowe kuri leta y'u Burundi amezi ageze kuri 6. Kuri bamwe abavyeyi benshi bari biteze mu ukwezi kw'icenda bari kurungikira abana ku mashuri bakoresheje amafaranga y'ikawa nk'uko vyahora bigenda. Bararindiriye barabura, bamwe bagurishije ibivi ivyabo, abandi bafashe amadeni kugira ngo barungike abana babo ku mashuri. Aho hose bari biteze ko hasigaye akanya gato ngo amafaranga yabo aboneke. Kugeza ubu nta gakacira. Bamwe mu batwara isine yakira ikawa bahanura abenegihugu ngo kugumuka kugira ngo leta ibumve, kuko ngo nabo nyene bavuga ko atanyisho baronka. Umushikiranganji ujejwe ibibazo vy'uburimyi uri mu biki ko ataco uriko uratanga? Kariniya Mbarushimana aherutse kwandikira Fomiko ahagaritse isekeza ryo gutanga ifumbire. Mw'ikete yasohoye twashoboye kwisomera, umushikiranganji Kariniya Mbarushimana aherutse kwandikira umuyobozi mukuru wa Fomi kuwa 22 Gitugutu y'umwaka. Umushikiranganji yatangaje ko hagaritse isekeza ryo gutanga ifumbire ryari ngo gutangura kuwa 23 Gitugutu y'umwaka. Imvo yatanze nuko Fomi ikiri ku rugero ngo ruto cane mu guhingura ifumbire. Umushikiranganji nta songa rishasha yatanze isekeza ngo rizotangurirako. Aba barimyi bo bararira, ntitwumva ingene isekeza ryo gutanga ifumbire rihagarara mu gihe barikeneye. Benshi bidoga ingene bo kuva ngo mu mwaka uheze barisha ifumbire ariko ntibayihabwe yose. Bavuga kandi ko n'ubu ngo baguma barihishwa amafaranga y'ifumbire kandi atayo babona. Abarimyi ntibatahura impamvu umushikiranganji atigera abahumuriza canke ngo abamenyeshe ahari ikibazo. Kariniya Mbarushimana nave mu gacerere yishure ibibazo by'abarimyi nk'uko babandanya abidoga. Ngaho rero reka shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozere ngaha makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri Monesha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire abariko badukurikira bari mu micungano itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari mu duce dutandukanye, nk'abari mu ntara zitandukanye ko ari 5 zashizwe ko mu ndinganiko zoshasha y'intwaro, ari mu ntara ya Bujumbura, Butanyerera ndetse na Burunga n'izindi zose zitandukanye ntabashije kudondora zigize igihugu cyacu Burundi. Hari mu duce dutandukanye, amazone atandukanye, byose bigize igihugu cyacu Burundi ndetse n'amakomine atandukanye mu dukurikira muherereye. Abari mu bihugu bibanyi bitandukanye nk'u Rwanda, abari mu bumanuko bw'u Rwanda, mu buraruko, mu buseruko ndetse no mu mugwa mukuru wa politiki w'u Rwanda, mwese turabashimiye. Abari mu bihugu bitandukanye nk'abari muri Kongo, muri Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse n'andi atandukanye, mwese mudukurikira muherereye ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Mwebwe kufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo
tubandanya amakuru n'ibiganiro by'amisi yose tubashikiriza ndetse muze murababamira no kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri no munesha kuri mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Kandi shimira bari ko badukurikira bari mu makungu ya kure nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse n'abari ngaho hakurya iburaya mwese duterwa intege namwe kuba mukurikirana amakuru n'ibiganiro tuba tubashikiriza kuri no munesha kuri mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Shene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza muri rw'ikirundi. Ngaho rero reka mbashimire amakuru yacu yo tuyasozere ngaha nagasaga tuzasubira mu mukuru araza kuba